Bonjour, bon après-midi, bonsoir, bivanye naho uriko urankurikirana uherereye, bivanye n'umwanya unkurikiraniyeko. Moi c'est Mr Polite, ikiganiro ni iteramana na Mr Polite, aho dufata umwanya tukacuraranga acoustique, duteramana n'abakunzi b'umuziki w'ikibiriraho muri rusangi n'abakunzi b'indirimbo z'ikirundi. Mu buheruka muri video iheruka nararose abantu bansaba akaririmbo kabahaga prosperi kitwa Tiroginka. Nuko rero zamurashira ko muri ko muramurikirana muherereye, ariko kandi ndabibutsa yuko umuntu abayeho arakajyohewe arakaruhutse, mubana ye muryoherwa ibintu bigene neza. Reka cyo tugira ko tugacuraranga. Habaye umwana yari ntore, ari umuyabaga yarezwe runtu, yari akarorero murunganwe. Uyo mwana ni Katihaga, yarakunda ikayarakundwa, yari umukiristo niyasiba misa, niko yarezwe niyahemuka. Turirimbane tuti yitwa Tiroginka, yasanirirenga, yitwa Tiroginka, yasanirirenga, yitwa Tiroginka, yasanirirenga. Naho yankunda nanje nkamukunda, sije namujanye ahibambewe, barayamaze ubwo hayagabangana, abatware nibo bamuntwaye. Yitwa Tiroginka, yasanirirenga. Turaririmbana. Yitwa Tiroginka, yasanirirenga, yitwa Tiroginka, yasanirirenga. Kuri kagasozi kumucamo hamwe yahoraca, jinega amaso
yasanirirenga eitwatiroginga yasanirirenga eitwatiroginga yasanirirenga eitwatiroginga yasanirirenga. Merci beaucoup. Nimba waryohewe, cuha abandi, partager, share, comment, uhereza abandi, suivez la page, tubananye dutezanya imbere ibintu bigenda neza. C'est Mr Polite toujours muri Teramana na Mr Polite. Shira muri commentaire indirimbo mushaka yuko tuzoca dukurikiza ubukurikira. Ciao ciao. Merci beaucoup, je vous respecte, ndakunda kandi murazi yuko nyene twari kugira ngo ubuzima kuryohe. Nkwibutsa yuko akumuntu abayeho nakaryohewe nakarhutse. Uwo mwanya ubayeho uryohewe nibwo buzima. Ubona yuko ibitugora mu buzima byo bitabura. Urosa kanya ko kuryoherwa rero, uryoherwa na Mr Polite, ibintu bibandanye bigenda neza. Partage s'il vous plaît.